igiteramo Mugisha Movie Company yabateguriye igiteramo cy'akataraboneka cyitiriwe Amahoro Concert igice cya kabiri ikaba kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri Nyamugari Center. Aho ni ku munsi w'irayidi ya mbere yo kubaga, aho naho ni igihe cy'isaha 8. Muri ico giteramo rero mukazoba muri kumwe na ca gihangange c'amareresi n'amakasida mu Burundi, Hassan Asadullah alias Mugisha. Iri niteka mutewe na rugira genda muzagame mu bihe byose muishimira n'umufasha wiwe Aisha Ali, tutibagiye na wa mukobwa wabo abica bigacika mu makasida y'icyongereza Warda Asadullah. Sivyo gusa, hazoba hariyo na wa mwarimu rurangiranwa mu bikorane vya Qur'ani na Biblia Musa Pedaya. Hazobaho amakasida aryoshe cyane, ibibazo n'inyishu n'udukino twinshi, eka n'utuganuke twinshi tudasanzwe. Kwinjira ukuze na mafaranga 3,000 byonyene, umwana muto na mafaranga 2,000 byonyene. Mwese murahawe ikaze, eka ni muze mwese tubumbatira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ndaza kuvyiyumvira nwajibase. Aziko n'abariza umutima wawe ubusa azika ujya ngo n'umugabo nibiki shiburira hariye wangu buryo umugabo wamaze gusinya ko mubaka mukabana nizasinya zirasinyugwa niwe wa mbere niwe wa nyuma usinya je rero ko siko kazi kanje ko gusinyura inzu suko no gusinyura ingo je cyanjanye kubaka no kubaka suko je kuri Rwanda tamba mu bagabo shakwigira umuhinga rero wo kubaka reka sindi umuhinga none mugabo buke bushikana umusiba kumugezi buryo utegereje kuzohashika we kumugezi kuri uyo mugabo we yamaze kuba none ngiriye ne kashari nakigenda wewe ni wigendere muri abo bagabo bawe n'akazi kawe yo ha aha naraseze inzara n'ukuri mari guhezagira oya bijyanye bisanzwe kandi jewe icyatumye ndagufasha nuko nasanze uri umukenyezi ashaka gukora afite wakenye ariko ufise ubushake bwo gukora ucugira ingorane zo kubura umufasha ari capable yo kugufasha ego amandazi kugifisa amakenga ndazi kukibabaye ariko nari umutima amenyo ndavuga ni jewe uyu munsi n'ukuri ndahishikira tuvugana amaso mu yandi urazi ko nama ndagufasha ivyo nibisanzwe ariko kumbura uribaza uti nujya kubera iki yafasha akanyitaho kubera iki kandi nkabona akoresha uburyo bunini buhambaye iko uburyo ndabufise ariko so kuvuga ko ndabufise kugira ndabutagabuze ndabupfisha ubusaho ya nagufasha kubera mbona ko bikenewe kuko urafise abana sivyo urafise ubu n'umwana umwe kandi urazi ko minsi yose nama nkuremesha nkubwira nti Imana izoguha abandi bana kubera iki icyo ukunze cyane n'Imana irashobora kugikunda cyane hanyuma
burya narindi kwijambo nyamukuru aho naho ndiko naca impande urazi ko nagutumyeho abantu benshi ndagutumaho intumwa ndakubwira n'ukuri rega nanje mbajenye nanje narapfakaye kiretse ko utafakaye utazi yari ariko urumva imyaka ibaye myinshi ngeze mupfakaye nyene nico kimwe ndagufasha agashaka no oya none yarakubwiye ko adashaka kukubona erega iyo bayita divorce ntashaka kukubona yarahebye yarahebye akaba yaravyanditse bijya ni divorce hama rero nanje mbaje nyene kubera ingorane zo kuba narabuze umukenyezi ha nze angwaze ubu warazunguru sigisagara cyose ubu uri umukenyezi ko n'amafaranga ufise navyo nigeze nitaho ewe abakobwa bari Dubai abafakazi abakenyezi beza beza bariho mu Bufaransa bariho ariko je nari numva ashaka umukenyezi wacu sivyo wo murundikazi azombabara ariko sinigeze mfata n'umwanya wo kumurondera niyumvira ndamurunse aho Imana izobishakira bizogenda hama rero Imana bugikorera mu gihe cyayo ku mwanya wayo je nibaza yuko tutarinze tujya kure kujya kuntu twabonanye ubwa mbere nkabona ko ufise amagorwa ugashobora kumbwira ingorane zawe buke buke nkakumenya ikibabagwe n'akamenyero byavuye mu rukundo abaswahili nibo bavuga neza bati mazoea mazoea inashinda hagati amapenzi kumenyerana n'umuntu mu nyuma birashobora kuva mu rukundo ariko gamzehe ubona ko tutangana genda umunyaruguru ukabonye munyamuji n'abantu baje gutwenga rero abanyamuji sabene gihugu uri waruguru rumwe n'igihugu akaranga muntu ni kamwe kanditse ko umurundi siko wewe kanditse ko umurundi kazi none hari ibya ruguru nepfo hari ibya muji na kijijini wanje yampevye aranka mugayinga nashaka no kumfasha pa kumwana mpfira mu maboko ubwo riko manaje nahise mbona ko abagabo bose nico kimwe mbitamo kuvuga ati kanje nkangura amasengesho yanje ubuzima bwanje ari gusenga gusa nta kindi ahubwo nyene nivyo biri mu vyatumye ndushaho kugukunda uravyumva neza umugore akisenga agira ingorane akabicisha ku Mana ukama ahubwo ni yanyishuriro none nuvuze ko wasenze none wasenga ubwira Imana ngo unyime umugabo cyangwa ndonderera umugabo yo kubabara wamurunse rero kandi sindakubwiye ngo duca tugenda ubunyene oya bizuca mu mategeko wumve kutekanye wumve ko ntari umugabo nje kuguhurutura ngo ko afise amahera ngo azoca ngo ampurutuza oya ni buke buke igihe uzovyumva nawe ubikujemwo uzombura utima utaha burya wonshira mu rugo budatekanye ndumva ko maze ko kwizigira urumva ahari amakenga hakaza umwizigiro ahari umwiheburo hakaza ukwizigira siko babine ubwoba burya ndajyana ku buryo rotera ubwoba shira mu masengesho Imana n'ibinyushuje ahubwo utabisize mu masengesho rero ubukoseje ikintu cyose bagishira imbere y'Imana abazi ubwenge Imana n'ibinyushuje nziza genzo kubwira neza cyane urakoze cyane kumfasha n'ukuri erega inyishu narindindiriye niyo wari gusobora no kunyirukanira imbere y'umujyaha n'uburenganzira bwawe uti ngaha nta bigabo bihinjira cyane cyane ibyo byanwa birebire nk'ibyo by'amasuguru urubwira neza twakirukana ko wadufashije cyane mugenzi wanjye Sauda oya noneho bujya mufasoni akuzuye umutima gasesekara ku muntu ikiri ku mutima ndakikubwiye ahasigaye nahawe utekane mu gihe utarazi wanje uzonzoguma ndagufasha mbere uyu munsi ndagusigira amahera yo kugura itelefone
muravyumva yego kugira ngo tuze turiyagira kandi ufise ikikubakiye ndakubwiye ukumva kitanyorana ngororera siko ungira inama kuko ibinyoni bingana bitorana inda bona nakubwiye ko ngusigira amahera y'intuzeye yo kugura telefone nakuze cyane sawa ibanga ridasanzwe amagara n'amagara nyine kandi urabona ko maze gukura ndashaje urashaje oya nturashaje nko gusazura usaza kubera ubu singishaka gukora ibikorwa byinshi binduhisha wari hageze ko ndonke nakuzukuru kaba karansanze ishobora no gutuma n'amazi yo kunywa naho nyakombe naho ariko ushaka utabitomora neza ibyo ari ingorane n'ukuri mutabareka reka rero ndakubwira ijambo rimwe yumvise urazi ko Rashidi amaze kuvugana na wa mugore baravuganye yitwa Zurici Zarina ngo baravuganye gutyo uko amaso muyanje yahosha we numva rero inkuru wawumisha inkuru nyazo izo nkuru nizo nkeneye kumva hanyuma ya mugore n'igitangaza kose yaramwemereye ariko gushika waracanana avuga yuko abishize mu maboko y'Imana agiye kubisengera ngo agiye kubisengera nishuga zoyonka mu nyuma none ko yama ku mavi iminsi yose amarika arasenga ujya mugore nzi ko amarika asengaga mutama akaba adahagarika gusenga na rimwe ubu naho kweri araronse ubufu aje kwijyamiramwo agira bwanke ujya mugore n'igitangaza ko yiri umugabo yaramutaye arabuze umwana none naho yogiye kuruhukira ngo aronke amahoro agira hiteshe sinzi binametse numbwire ko yanse n'ukuri nyine twokurikira numbwire ko yanse ariko umva ntiyanse kopo nyine yabya ntiyanse avuze ngo abishize mu masengesho aho masengesho muze ndakubwira ikintu kimwe banaje biranduhishije reka ndakubwira ikintu none iyo umuntu agiye agahagarara mu ikorosi urazi ko mu ikorosi ari habi impera n'imperuka baramugonga neza cyane none Zarina rero akaba ashaka kwihagarika mu makorosi baramugonga neza cyane baramuhitana reka rero ndakubwira undi mugambi twongera yego ngira ntekeshe twe madame ujya gutama Rashidi ni ntungane neza cyane batangiye gufasha ujya mugore natwebwe urabona ko ubwo nyene ngo ntahengeshanya no kuza kuturaba araturaba akatufumbatisha aratuzanira ku gaceri natwe tukakaronka tukakarya uriko uracumva kugira ngo rero aguma ari inshuti yacu aguma ari umugenzi wakadasohoka none icyo tugiye gukora turarekana na Zarina tumushyire ku ruhande siko nivyo hanyuma cyo tugenda tuburonderere ubundi mwiza cyane tumuronderera umukobwa cyangwa umugore aciye bugufi ameze neza abyumva yumva ubuzima bwo kubaho worohewe icyo ari cyo ureke ujya barazezetera mu ntuze ngo masengesho gushika jya ahubwo je nibaza ko yonyisha zoyikura ujya mutumba yiwabo ngira bamurogeyeyo yega karoge ni kabi umugabo ujya mugabo yamutsiza mutaye usanga yasize amurogesheje ngo ntazopfa arongowe n'undi mugabo byose birakundana ko abantu ujya mugabo wiwe naramwase ujya n'inkozi y'ikibi inkozi y'ikibi kinuka kabisa umwana mubi usanga nivyo rwayimugize kugira ngo azopfe arushe niwe nyene wabitoye niwe nta wundi umve rero mutawe dukora uko ntayindi nukurondera uwundi turondere uwundi ariko tukirindiriye ko hari ikintu yovuga siko hamwe bavuga ati ego ndavyemeye uwo wundi je duhagarika naho tuzoba twatanguye kugira ico tumare ntituzoshobora tududurira ko ari ikintu tuburonderako tuzoba turaba turamuryoshya ati mbega wewe nk'uwo kuronderera
uwo mubakana ubona ubifata gute twumvise wowe undi navuga ati yego ni byiza ariko Zarina tutaramuheba tuzoguma tubaza wa mubanyi wiwe yuko aguma yenyegeza nawe ubwa ngo Zarina vyemera je mugabo naho nzorondera uwundi je nashima yuko utwara Zari Mutama Rashidi utwara Zari bijya mugore n'umugore ameze neza cyane ntabwo wondwa adashaka kumva none tugire gute gasha ariko erega hariho abantu bagiye mu mitwe wabo bashirayo beto bashirayo isima ivanze n'amabuye barahoma mu mitwe ni woroshe iyo mu mitwe yamaze kuguma gutyo naho twarihama ugakubita ukubita hama ritaruka ukubita hama ritaruka none wo mvo umuntu azofata ariko rero madame je vraiment urantekesheje imitwe bwabundi ndabura umuteka mitwe kumayeri handi ho Rashidi nitosura kumubona hani umwana guma zino ni kubera yuko aje ko kujenera kanabonye neza yuko tumuronke yuwundi nanone ntazoduheba azogumaza ariko Zarina yase tukaja dutanana gati azuja kuronderera handi kandi aho handi ni azogumaja kandi tuzozoya kumutije burya ucute adufise si umutima mwiza ngo hata ya nuko azije ivyo ariko arironderera shari zogende rero Bujumbura zinduke ugende ubanze umwumvishe utumviriza rero burya ngahi Bujumbura iwanyu hari iwacu abagore bariyo ni benshi cyane kandi beza uretse Zarina naho wamukunze tubanze tumihoze Shazarina ukimumvisha nawe nyene ubanze umutegure kuko usho kwimvira ku murondero wundi nawe utakimuteguyemo ngo wumve ku mutima wusho kuvyemera ntibikunde ukundira uwundi muntu niwe azokwikundira oya ariko ubanza ukamumvisha ukumva neza yuko nawe afise ako kantu ko kwibaza kujya yamunaniye ko ashobora kurungura uwundi wumvise kirimwo uzocuza ruze rero tubikorere ariko kitarimwo ni itegeko tuzoguma tutonda kwa Zarina turindire tere ko twemera oya icukuri maze kugikorera yaho gusa urondera undi nawe atarabimenya we yatsinduka inkoko etugene bimugiye ubu bice bivuga kandi ashobora kusanga inkoko niyo ngoma ashi ejo nivyo inkoko niyo ngoma ego doca nzinduka mu gitondo ca kare yabisi ya mbere ashi nzogendamwe Iwaga bidasanzwe urazi ibyo mbonye ngaho hanze uko mbwira nujya mutamavuye ngaha abantu bose ngo bamushungera n'ijya modoka afise ahubwo turahiriwe nanjye reka nishiremo kubera ndazi woweho uronse ibintu Saudari umuwenza nkubashaka gutwenga kandi nabishaka kumbura je waciyemwe n'ukuri umva Sauda jewe nagire kuya nawe ndakunze siniruka ku bintu ngo kubera ko afise imodoka afise amazoya igiti nigishobora kugukora mu jisho kabiri kabara gasemo ibyo biri ku nzira yankoreye ndacyafise umubabaro ngomba kwitonda nkabiha Imana nkasenga amasengesho akwiye Imana imenyesha je sinirukira mu bintu ndabizi ariko ndabizi kure mutama dufasha mana kuvaje ngaha nta mafaranga mbura yo gusuma na mafaranga yo mbura yo kujana umwana wanje kwa muganga naje nyene meze neza nsigaye ifise utuvuta niki ubu rero nkubwira yasigaye amafaranga ya telefone sinzi n'ukuntu bayikoresha ubwo uzavyigisha worabizi ujya basaba ajija dije nyene niwe hora ni ariko uzi no kuyikoraho je ndabizi ariko si cyane none uzonyigisha ariko ndungira uzomwa yampaye amafaranga gusa komeza usenge usenge ukomeshiza amasenge bwa nawe mu gusenga no nyene mbona uhejeje gusenga avuye yasanze wawe uhejeje gusenga je amasengesho n'ubuzima bwanje sanga senge ewana nsenge Imana mw'ijuru kugura umunyu mbona imodoka ngiyo je urazi ko nje ntarabona n'imodoka yene abantu bambwira ngo afise imodoka ya tariki je ico vraiment nacyo bimbwira je shaka gusaba Imana impa umugabo w'umutima ego nta kibazo umugabo wagiye kumpoza amarira nararize cyane Sauda sishaka kurira ubwa kabiri ofuma sigara gutya n'umwana wanje ngasigara amashengesho ariko Imana ibonye ko kumpa umugabo nico kintu kiza kumpa umunezero umugabo witonda azi Imana atinya Imana
aza kunkundira n'umwana wanje nanje nyine ubwanje ankunde urukundo rudafise uruhemu n'ukuri kw'Imana yego nuko nyene Imana izo kuko n'ubu ndacyafise igisebe mu mutima nange ndakora ibiharage sinzigiti wari wasize ibiharage byawe nyakari ariko na wowe n'ingorane ibanga ridasanzwe igiteramo Mugisha Movie Company yabateguriye igiteramo cy'akataraboneka cyitiriwe Amahoro Concert igice cya kabiri ikaba kizobera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri Nyamugari Center. Aho ni ku munsi w'irayidi ya mbere yo kubaga, aho naho ni igihe cy'isaha 8. Muri ico giteramo rero mukazoba muri kumwe na ca gihangange c'amareresi n'amakasida mu Burundi Hassan Asadullah alias Mugisha iri niteka mutewe na rugira genda muzakwame mu bihe byose muishimira n'umufasha wiwe Aisha Ali, tutibagiye na wa mukobwa wabo abica bigacika mu makasida y'icyongereza Warda Asadullah. Sivyo gusa hazoba hariyo na wa mwarimu rurangiranwa mu bikorane vya Qur'ani na Biblia Musa Pedaya. Hazobaho amakasida aryoshe cyane, ibibazo n'inyishu n'udukino twinshi, eka n'utuganuke twinshi tudasanzwe. Kwinjira ukuze na mafaranga 3,000 byonyene, umwana muto na mafaranga 2,000 byonyene. Mwese murahawe ikaze, eka nimuze mwese tubumbatira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi.